bamwumvishije mu gatondo yuko nice. Iyo ubonye ndiko ndabubaha mucamushaka lefa kura abantu mwamaje kumenyera mwamunyinjira mu buzima wewe ubwo imbere yanje ariko nice uyari ngaho uramuzi uyu ni boss ndamwubaha ariko ibyo ndo kumwa munyinjira mu buzima ntimuzi ukuntu mbaye yose nzi muzi ukuntu imba uri ex you are my ex wewe ubona ko cinogera n'umuntu nka wewe turarabana ari foto ndagafise nefasi nyinshi media ntago nkunda umuntu agenda kumbeshera ibintu ntavuze ubona ko cinogera n'umuntu nk'uyu So bakunzi banyishu media no kandi ni kuzen John imbere yanyu ndabaramukije kandi bivanye naho muri inyuma kamera hariyo Benisha no munsi ndabahuje na X-ray bam cankwe bahebi yake musanzwe muzi hamwe n'uwundi mutumire je ntazi n'izina aza kutwibwirira ni sawa X-ray poa mubaze izina ni sawa fresh witwa nde bro Kamaze kwanza ni present kwanza. Yo, hello my people, it's your boy Ellen Baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap. Yeah. Uyu mutipe rero yanzibiye neza ngo sinje ku kazi ari kintu ari ubutumwa mfitiye. Nico gituma baherenga inyuma y'ibiro. Je ndi urumva je nariko ngenda rero urabona nabandi bakwanirira ari. L9 kuko nisanzwe hari umustar. Kandi ararimba neza urumve n'indimbo ziwe ni ngorane. Yavuze ati bro, bahebi yake X-ray, please nugende. Arakajambo mbangire kandi bikunze hamagara mu cameraman canke umujournalist kugira tushe kumugaragaro niyo mpamvu nabamagaye namwebwe tumva icyumviro ciwe kuko abantu nk'abana abantu bo kumva kabisa suko okay so bakunzi banyishu media bansoye muri biro jewe narindi ko nditegura nje ku kazi kanje ka misi yose murabizi abakunzi ba cousin John ivyo nama ndabazanira rero bace bampagarikira ngaho kugira ngo numvize ikiyago gihari L9 twakuzi uri muririmbyi none tubwire niki catumye hagarika boss Niki chatumye mpagarika boss. Narose hari kigali mama narose ngo boss wanye haye akazi naye ngo yasinye contrat na nice. Yeah. No murazinanye na nice. Nivyo murazinanye na nice. Je nice ndamuzi. Agura kanda kwegeye. Agura vyiza boss wa Initial Media. Chinese ekaba ndagwamagare CEO wa Initial Media ahubwo bavyiza mbonengo wo mure yo wamwirukana ndamwirukane nde kuko byari mu migambi kweri ubivanye n'ibibazo dufise muri no misi mumesha makuru wacu me uboni bien ariko arakira none ko mengo nawe nyene bariko barabukuntu wasabanye ikigongwe wowe ucuza avuga ati ngo tumwirukane kandi urumva ko ryari twaragize renyo tuvuga ati ariko arasaba ikigongo avuga kandi siwe tubiravye vraiment dukoresheje amaso n'abafana ariko arabiraba tukagira logique n'abantu bakuzi ko safise none we kwaza apen logique mbera nashima urana ni kujya meze je umva jari audio wanyumvishije avuga ibintu bidakwiye kuvugwa urumva kuri Inyishu Media oya umva n'umuntu yumva yamuvishiye ama audio ya nice n'umuntu yanyumvishe audio za nice nuko nikindi kintu nuko nyeba basi atazampaye yeba yizimpaye nodukumvishije none we na nice uri musaza wiwe urinde kuri we mupfaniki muri make na nice jawe nice ibibazo nice rero abikazana kazana ingorane mugabo we urinde kwanze gatanso ari abantu badashaka iterambere so kuvuga ngo sishaka iterambere ngo jya nice cyangwa waramusabye cyangwa waramusabye kwinjira mu ndirimbo yawe akakwangira cyangwa wapi nice ugeza bwiye ujya nice ndamutse kuva kera nice chambere na mbere yari mu ex wanje mera aravyanga urumva ikindi ca kabiri ujya nimutamuzi ngo mubarigwa utamuzi ngo mubaza neza oya ingorane y'abahungu yo mugiye maze kugira mu gusohoka n'umukobwa ka mu ex mucambwira jalousie nimushaka ko atera imbere umva si jalousie nahise burya je ndamuzi kuva tukiri kumwe mwarakundanye igihe kingana gute basi mwarakundanye igihe kingana gute
nese ukuntu nese naramupropoje aranka kandi ikindi kintu arafise akagaye nukuri arafise akagaye na bintu by'amangetengete akoresha yo ibyo mangetengete ho rero ni basha mubi abikoresha vyatari ushaka rero twumwirukanye ushaka twumwirukane jechombo nacho urumva jechombo nacho kwinzi ichombo nacho ngogumiza ngaho kora hari nuziko nabwiye ko hari audio ya audio banyumvishije umviriza ari audio y'ibitera soni yavuze yego sha we mwerindira umunsi nzogaruka nzayibumvisha umviriza ikintu gihari twebwe turazi yuko Gerard zirabaho gusa ariko ikintu dushaka kumenya niki ikintu nyamukuru kiriko kiratuma ushaka kwirukanisha nice bon twafitanye ibibazo ariko ni vyiwacu biri private gusa rero biri private muga hari n'ibindi byongereye nese ujya nese kubishaka kuvugira nani ndarakigira wanashiye mu ndabwira none shaka mu mureke navuga ko mwahomvye mukozi bo je ndibaza je ndi umuntu yubaha kira muntu wese kandi je ndi umuntu yumva byo rero ufise ama stress muri no misi ari ibintu byabaye byibiki nibiki kandi byarantwaye uburyo ntaho bamwe bavuga ati ngo ni ibintu byibiki by'uburofa na muntu nka wewe waje ngaha ariko ntitwakubwiye so nyene wikuye ariya washisa ahantu wacuvuga ateka mvugana nani ariko ntitwakubwiye benshi bacabibaga ngo bakora ibintu twapanze n'ibindi basirika basi bamwe bazoyifata ko nyene ko ari byo twapanze ariko iyi ni nyishu urumva iyi ni nyishu media urumva reka rero ndamutelefone nice ndabyumse ko ari inyishu media aracari hajya ntarasoka muri biro ahubwo x-ray bam umaze kuronka abantu babiri bazakubwira ikintu kimwe wowe ntumva ko hari ikintu nice arimo uramuzi warido ndabuze ko ari wabasohokana niwe yagusubiriye none basohokana mwese na waridu usanga mwaravuganye kugira ngo muze kuvuga ibintu bimwe je na waridu kuti tumvikana nyaruka hanyuma ya biro ndababwire je na waridu nitwumvikana urumva kubera yagutwaye umukobwa wapise kubera ico sawa nyaruka mufise amabifu yo kuririmba gusa rero kumutelefona ngo araje je ndibaza arashobora kuzana aho nyene gusinyuma gato urumva okay mbo sawa muri aho rero kubivanye n'umwanya je mfise umwanya n'abandi bari kwarandindira hariya urumva wewe reka nasi ashike ngaha urumva ni ashika tuje twumva neza na neza kazima bari ngaha amatumva ico cyumviro cyawe ngari rero sino kwijenda umuntu w'umugabo sino fatira aho nyene ngo kubera wambye bari rose barabaze kuvuga bawaridu bose baravuze abafana bacu banyisha media baravuze gusa natwebwe tubatanga twebwe akozi banyisha media kubona boss atarafata decision bavuze ko nabi bose bavuga nabi rero uko bavuga nuko imeze ngo yaraje onashima nice ombonye L9 le beau gars de la saison shie banze mbwire mu mpamagarike ni boss yagwamagaye urabaza oya nabonye naye nje numva ni mode imeze je urazi ko singunda imbere akamesaba ko uhinduka base abantu baguma bagutuka bagira iki nibiki je nije naguhamagaye ingo kwaza ngaho ingo agarare egera iruhande ya boss so nice boss yaragwamagaye hari ivyo N9 yashaka kubwira N9 ashaka kubivuga imbere ya nice ari haje ari kintu ngoma ndamubaze nice uramuzi uyu muntu murazi naye ndamuzi ntago tuzinanye igerenjeje umviritse kuzi hariho itandukanye yo kumenya umuntu no kumenyana n'umuntu sibyo ndakuzi ntago tumenyeranye sibyo ndamuzi ko yitwa L9 gusa urumva umuzi mwizina gusa L9 urumva ko ari frappe ya L9 erega umva ndabwire erega burya aratinya sindamusesera ubufu nice tugerageza kubiraba ningene waje hace habaho changement direct mubonye L9 ntaco wikeka ko L9 aje gukora ngaha les fans de nyishimizi ndakeneye wati ngo washaka kumpenera ubufu na busesi ubwo yamaze kubivuga kandi wumviriza je ndibaza nani ari hajya aracari hajya kuri biro nani ntare okay aracari hajya ubu naho nyene umengo twejeje kugira ikiganiro ca mbere bivanye na ubu yamagaretse ngaha ambwira ati je navuye ariya
nimba ari bavuze ni hehe aho Gasenyi Gasenyi nje kukurongera wewe bivanye n'ukuntu nguma ngurikirana amakuru ya Nice cyangwa nyine ndamuzi ko kubwo n'abivuga mu gahundo mu misiri imbere rero nyene ajeje kubivuga avuga ati rero kandi yasavye ati nimuzana amakamera ngatubishire ku mugaragaro niyo mpamvu nazanye mu cameraman hajya kugira abishire ku mugaragaro Nice uyu muntu ajeje kutubwira amajambo atari make kuri wewe kandi urazi ko wari wamaze gusaba ikigongo n'ibindi eske ibi bintu ariko aravuga uyu mugabo kandi namuravye n'umugabo wijunja n'ijambo niyo cariya ngo avuge ibintu by'ububeshi nta bintu by'urusaku nta bintu by'urusaku birimo umuzi gute basi dutangure kuri wewe wawaze uvuga ati ngo uramuzi izina gusa nimwigeze mukundana nka waridu ya glabi ntago nati ko twakundanye nazo so jinsi no kundana na L9 ubona yari size yanje nogendana banzo murave what is this ubona ko nogendana na wewe oya Nice reka kagaye kandi rero kandi sindikondana musuzugura banzo mbwira avuze iki kandi no kugundwe no kuhindugira avuze gute kuze banzo mbwira avuze gute bon ikintu kimwe yatubwiye yuko cambere mu ex wiwe ca kabiri wewe ofisa kagaye uri umuntu nyene adasobanutse waje nga hari n'amaudio yatubwiye ko bamwumvishije mu gatondo yuko nice iyo ubonye ndiko ndabubaha muco mushaka lefa kura abantu mwamaje kumenyera ngo bamunyinjira mu buzima wewe bwana imbere yanje ari nice uyari ngaho uramuzi uyu ni boss ndamwubaha ariko ibyo kumwa munyinjira mu buzima ntimuzi ukuntu mbaye yose nzi muzi ukuntu imba uri ex you are my ex wewe ubona ko cinogera n'umuntu nka wewe turarabana ari foto ndagafise lefasi nyinshi media ntago nkunda umuntu agenda kumbeshera ibintu ntavuze ubona ko cinogera n'umuntu nk'uyu mbo reka tugire basi reka bituvyihoze je ndibaza ibindi biganiro bashaka kugira twakufye kamera tukava ngaho kumarama uriko ramaramaza umuntu kandi imbere yawe kandi ndabivuze ati iyo lefasi nyinshi media abo muhungu abo mukobwa umuntu adosokuza ari nyetambika imbere agera kuvuga ati ibintu ntakoze simona ngo bitana ariko guhera no musinzi mwanzi ndabakubita kuva umviriza rero abakoze bose muri nyinshi media kuva ngo bose bagomba nana kimwe ariko wewe dukeneye nyinshi y'ukuri kandi nyinshi y'ukuri okay reka basi mvuze irasira uyu ntago ndamuzi kwitwa L9 ntabindi birebire ntago ari ex wanje sibyo uri ex wanje nta nubwo yigeze kukudraga basi umuntu arashaka kudraga ariko kamweme cyangwa kamakana narakwankiye narakwemereye ujya hari byinshi mutazi muzayibona mu nyuma kandi nabigeze nabwiye muzayibona Nice gusa uyu si umuntu wa mbere azavuga ikintu kimwe umviriza ibyo bavuga ko ni byinshi kandi mu ibyo byinshi nibiki usanga ari ibyo sibyo reference ntago nzatinya umuntu amvuga baravuga uko bakene baravukora ibyo bakeneye simpinduka ntanzobe ngira sinonda simvyibuha sibyo kwanza N9 umviriza twubahane sindi ex wawe abayo bari ex niho bari kuzuvuga uko cyangwa naho bari ex ushaka kunyinje mu buzima nkandi barazinanye banzira indire ndibaje warido babazinanye ntabyo nzi usanga bazina uramubaza warido me ngira uwo basinye tape wanje basi na warido nafuma ari kuyu mbego waruvuye muri sport cyangwa waruvuye he bon L9 waruvuye muri sport umva bwire peu importe umva sinkuba ndavuga enda kubesha je vuga je gutukana je navyo nkora ko je ndubona uri umuntu w'umugabo ndubona intellectuel ndubona yize nje wada boss bo je gisigaye rero ona kuva kamera ibindi biganiro tubibandanyirize tugende muri biro wasi tubiheze bibiri ata kamera irimo ati ibiki birimo kuko ndabona ngaho mashaka no kugwana mashaka kugwanira nganye imbere ya kamera kandi rero nka wewe twaje kuvuga irenye uvuga ati kila muntu wese ifate nk'umumenyesha makuru tutabe dutukisha igihugu je niko novuga basi kuko bagumye babona dushwana hariya woshwana uri muri rezo agomba ushwane utari muri rezo boss nagucemwa boss hama je nico ravuze ko ari nico kwera ahubwo niki no kongera ko basi nkumenyesha makuru yifate umu intellectuel urumva yubahe apa kuzaragira ibiki no n'ubundi je njomba so bakunzi ba Inyishu Media reka ndabashimire cyane ndabashimira kubwo kudukurikirana kwanyu yari X-Ray Bam hamwe na Cousin John nibo ikiganiro cyari gihagazeho cyane Nice aragize ikintu tutari twiteze Nice ari hakanye umugabo wiwe bakunzi ba Inyishu Media cameraman kuva kamera tugenda